iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose y'indani kugimeze nta moto itahayo nta bajaji itahayo nta kinga ritahayo. Ahari mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuhuma 2022 ico gihe umushikiranganje wa mbere ndirako buca Gervasi yari katanga ubutumwa bw'ingingo leta rongoye iherutse gufata mu ntumbero yo kugabanya impanuka zo mwibarabara. Yanagiriye katanga ikiringo ntarengwa iyo ngingo izoba yatanguye gushirirwa ko mu ngiro. Itariki 11 azoba ari kuwa kane. Ivyo vyuma vyose ntacyo dushaka kubona muri iyo zone. Nta exception nta nimwe. Iyi ngingo ni ku neza y'abanyagisagara, ni ku mutekano w'abanyagisagara. Iyi si ngingo politike mwabonye iyo vyavuye. Naje natumiwe mu bandi. Uyo yamutumye nawe nyene yavuye abishimangira ndetse anemeza ko mu kuyifata yabitewe n'amarira y'abapfakazi bari bamaze guhekurwa kubera amasanganya yari yabaye ndanse. Ico kibazo twaracize mu nama y'umutekano turavuga tuti none tubeho igihugu kiri mu ntambara abantu bapfuko nyene nk'ubunyegeri atangwano turimwo tuca turondera ibitera amasanganya menshi kuko menshi abera mu gisagara ca Bujumbura. Turarondera umuti kubera iki hari imfuvyi n'abapfakazi birirwa baririra nde jewe hari imfuvyi raja kuririra ufise moto canke ufise tukutuku none jewe no hagarika gute ayo marira y'imfuvyi n'abapfakazi. Naho waramutswe igihugu muri kino gihe avuga uko ivyatumye iyo ngingo ifatwa bisa nkaho vyabaye ivyitwazo uravye uko ibintu vyifashe ku rubuga nkuko vyanditswe n'ikinyamakuru Le Journal Akaburungu Afrika mu cegeranyo cakoze ku bijanye n'impanuka zo mwibarabara. Amasanganya yabaye mu mwaka wa 2020 yari 3775 mu gihe mu mwaka wa 2021 haharugwa amasanganya yo mwibarabara 4723. Igitangaje ariko akaba ari uko mu mwaka wa 2022 umwaka iyo ngingo y'agahotoro yafatiwe ko habaye amasanganya arenze kure niyo ayari yabaye itarafatwa nkuko tubisanga mu vyegeranyo vyakozwe n'ibigo bibiri arivyo ishirahamwe ry'umuryango utabara imbabare kwa Rouge hamwe n'ikigo cy'igihugu gitanga impanuro kubijanye n'ingene abagendesha imiduga bo kwitwara Bureau d'études expertise et conseil en automobile beka mu funyafunyo y'igifaransa ngo amasanganya yabaye mu mwaka wa 2022 angana n'ibihumbi 659. Muri ayo abantu bagera ku 2552 barakomeretse mu gihe abangana n'484 bitavye Imana ubwo nyene bagikora impanuka nkuko Sabimbona Pacifique arongoye beka yavyiganiye ikinyamakuru Iwacu ngo izo mpanuka zatewe n'abanyonga imiduga yunguruza abantu batavyigiye amabarabara mabi hamwe no kugendesha imiduga idasuzumye contrôle technique mu gifaransa. Ico bikoze iyo ngingo yafashwe ku gacinyizo yaje gusongera isibe mu Barundi bari basanzwe bahanzwe n'ubukene bwo gukora amakara bugata. Ubu abari batunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje ivyo vyuma vyabujijwe ubwanwa bwarapfutse umunwa. Inzu ti kumutado uriha amafaranga ati kandi we mu minsi yahera urariha neza nawe akamusigura ati burya biragoye ukuntu amafaranga tuyaronka akera kuko dukora mu zone ntoyi basanga tutura abantu benshi. Hanyuma hari n'abari bafise abadamu bo basanga Bujumbura byabaye ngombwa ko basubira ruguru kubera ubuzima bugoye. Umva abana bose bahora bigino baca baduga ruguru aca irondirasiyo zibiri irasiyo ino ajya n'irasiyo y'umugore n'abana. Eka no ku ruhande rw'abahora bikora kuri ivyo vyuma mu kwiyunguruza niko kuko uza onye biragora cyane kuko aho hagenda amategeko itagese cyagenda kuri bitanu kamara amazi umva mu gusaba leta yuko yo kwisubirako ikaba bagakora nk'abandi kuko bunye habura n'igitoro n'abantu mu kwiyunguruza bigorana gose. None kwicitwazo cafatiwe ko mu kwirukana ayo mamoto n'amakinga kidafashe uravye vyegeranyo vyakozwe n'abahinga ni giki coba cinyegeje inyuma yayo nimba atari ugukenesha abanyagihugu. Ayo marira yabo Barundi ndiribo bari bazeye uburaro n'uburamuko kuri ivyo vyuma vyabo azohozwa nande. Uwovuga ko atawe bagira baririra niyo bayihenze kanini wumvirije ibivugwa na President Ndayishimiye. Kubwiyiwe abo bunguruza abantu bazotezurirwa ari uko habonetse amabarabara anyuragiranwa hejuru ibisa n'indoto kuko abizeye mu mwimbu wabo banyagihugu nyene yicisha kigoyi. Hageragira ndababwire nta nzigo irimwo leta ntigera ikoresha inzigo kirazira kuko ikorera bene gihugu bose atanumwe avuyemwo. Mugabo mwofasha mukagigwiza umwimbu twoca dukora ya mabarabara yo hejuru kugira ngo bose baronka aho baca. Aha ikibazo umuntu yibaza ni nimba iyo ngingo yafashwe kubera amabarabara yaga canke nimba ayo masanganya yaba kubera hari amabarabara yo hasi gusa bisigura ko ayo mabarabara anyuragiranwa aca hejuru akozwe mu buryo arinda impanuka z'amabarabara.